Ikintu ca mbere rero gitera amatati mu ngo nico bita kutayaga neza, ico bita mauvaise communication. Kuyaga neza bitangurira mu cumba. Iyo umuntu yaryamanye n'umuntu akubaka akavyuka atamuramukije, vyuka ubanza uramutse uwo mwaryamanye. Ikiganiro rero mu rugo nico kintu ca mbere, nico cubatseko urugo. Urwo rugo ntirushobora kubakwa neza. Nta mwanya bafise kuganira, barahura umwe agaca uwundi agaca aha, ntibagera baravugana. Murugo bwiza bwo mw'Edeni habaye umuhango ukomeye. Turabaramukije, nitwa Niyokindi Generose. Mbega amatati yoba aterwa n'iki mu ngo zacu? Abantu benshi baribaza igituma mu ngo zacu hari amatati kandi umuntu uba wamurongoye umukunda. Rero abahinga mu bijanye n'ivy'umubano bagiye bagira ico babivugako cane cane muri iki gitabo bise Guide de la vie familiale, no mu gitabo bita Vivre sans stress, no mu gitabo bita Vivre communiquer. Baravyaguye cane, tubabwira ibitabo kugira ngo umuntu niyakironka yagukiwe gusumba. Ikintu ca mbere rero gitera amatati mu ngo nico bita kutayaga neza, ico bita mauvaise communication. Mw'isi ubu haraje iterambere, ugasanga abantu bafite telefone, bafite televiziyo, abandi bakigira mu kabare, nta mwanya bafise kuganira, barahura umwe agaca uwundi agaca aha, ntibagera baravugana. Ikiganiro rero mu rugo nico kintu ca mbere, nico cubatseko urugo. Iyo abantu batayaga ngo umenye ico akunda, umenye ico yanka, urwo rugo ntirushobora kubakwa neza. Ica mbere rero gitera amatati ni ukutayaga, kandi kuyaga neza bitangurira mu cumba. Iyo umuntu yaryamanye n'umuntu akubaka akavyuka atamuramukije, atamusomye, ngo amubaze ngo waraye gute, wumva umeze neza, uba ukoze ikosa rya mbere, pa ya mbere uteye uva mu gitanda, niza gutuma no ku meza bitagenda neza, no muri dushe, n'ahandi hose bitagenda neza. Vyuka ubanza uramutse uwo mwaryamanye, hama ubandanye ibindi bikorwa vyose. Ico ni ca mbere gituma haba amatati mu rugo. Ikindi ca kabiri nico bita amahera. Abantu benshi bariko barafa amafaranga, ni ikibazo gikomeye. Abantu benshi barabana mugabo umuntu mukabana akora akazi utazi umushahara ahembwa, utazi amafaranga yinjiza, namba rudandaza atakubwira inyungu, atakubwira igihombo. Amafaranga rero ni ikibazo, c'est mal nécessaire nkuko babivuze, ariko tugomba kuyumvikanako. Mwabaye umwe ni mukiri babiri, nico gituma abantu iyo bubakanye bagomba kwerekana ibintu byose basangiye. Ica gatatu ni ukutuzuzanya no kunezerezanya mu mibonano mpuzabitsina. Nkuko ibindi byose abantu bavyiga, imibonano mpuzabitsina ni ikintu gikomeye abantu bagomba kwiga, nkuko ukwiga kugurura imashine ukamenya no kuyifunga, ugomba no kwiga imibonano mpuzabitsina ukuntu bayikora n'ukuntu ibikorwa neza, mukanezerezanya. Ivyo bituma urugo rumera neza. Ica kane nico bita gupfa abana. Abantu benshi barapfa abana ngo wavyaye abakobwa gusa, uwundi ngo wavyaye abahungu gusa, uwundi ngo wavyaye ibidebire. Ndababara cyane iyo numvise umuntu akaragiriza umugore ngo wavyaye ngo abakobwa gusa. Nta mugore avyara, ubundi havyara umugabo. Umugore gusa ninka novuga ni nka depo, naho badepoza, ariko umugore si waba yavyaye. Rero nico gituma umuntu wese agomba kwitaho kumenya yuko abana bose Imana iguhaye n'umugisha, ntimukwiye kubapfa. Ari abakobwa n'abana, ari abahungu n'abana, shimira Imana yabaguhaye. Hari abatabafise bariko bararira, uje ushima Imana ku bana bose yaguhaye. Ikindi gizana amatati ni kurenga ibigo. Mu migani igice ca 5 umurongo wa 15 hatubwira yuko umuntu agomba kunyugwa n'amazi n'umugezi wiyo. Nuvuga ngo umugore wagomba kukunyura ukwasa kose, uko ameze kose, waramukoye, nta wamuguhatiye ko ugomba kumukunda uko ari kose. Kirazira kurenga ibigo, kirazira gukunda abandi bantu bo hanze. Uwo mugore wawe nakunyure, nakunezeze, niko mu migani hatubwira. Kanatsinda ni wowe wamwirondereye, nta wamuguhatiye, ugomba kumukunda, ugomba kumunezereza. Ukushaka kwamera, ukubona abandi bameze, mugira uko azobuko, bikunde ukomeze kumukunda, no mu busaza uzokwame umukunda. Ikindi ica gatandatu ni ikivuga ngo ibiyovyabwenge, ibintu bita inzoga, ibintu bita amatabi, ibintu bita amadroge birasenya ingo nyinshi muri iyi minsi, birazana amatati. Ugasanga umuntu ateramira mu kabare, afite urugo, afite abana, afite umugore n'abana, ariko ntigera baraba. Mbwa agateramira mu kabare ntigere yibaza ngo abandi bamere gute. Akirenza ikiyeri, akirenza amave n'ibindi byinshi n'amarikeri, agashirako inkoko, agashirako amafiriti, abana muhira bariko baragirengarenga. Ivyo biko birasenya ingo nyinshi. Ugasanga amafaranga arabwira abantu ngo namwe nimutore, ngo nawe tora, ngo nawe tora, ariko mu rugo bariko bararara inzara.
ivyo biriko birasenya ingo nyinshi. Wa mutware we wubahuka ukicara mu kabare ukajya wenyene ukanya n'abagenzi mu rugo rwawe bariko bararya irengarenga zitarunze, ntabwo bawumva. Ntibaza ko Imana izokubaza ubwo rugo uri kurasambura, mbega uwo muryango guhanze amaso wiyumvira kwiki? Umugabo narondera ivyo byose ntabitahane babisangire nabo mu rugo kugira ngo bose banezerwe. Inzoga rero nitabi ibinyobwenge biriko birasenya ingo nyinshi, kandi ntibitsenye ingo gusa bitera n'ingwara, kandi si ivyo gusa bikamana n'umutungo wari gufasha abo mu rugo ugaherera hanze ukungura abo hanze. Ikindi kizana amatati mu rugo ni imyizerere. Imana idusaba ko abantu bagira ukwizera kumwe nkuko muri mu Efeso 4 habitubwira, ariko benshi bafite imyizerere itandukanye, n'ivyanashika akabafite imyizerere itandukanye bitarashobora ko Imana ibahuza. Mutahure ivyo ari mu byose, mukunde. Ijambo ry'Imana riratubwira mu Bikorinto yuko abagore nibagira imico myiza bazo kwigarurira abagabo babo mu myizerere yabo. Namwe ufite imyizerere myiza musengere, mwereke imico myiza, Imana izomukora ku mutima abone ko wahindutse, nawe bimukurure ashobore kuza mu myizerere yawe. Icy'umunani ni kugira ngo kumvira abagenzi, inshuti, imiryango gusumba umugore wawe. Hari abantu benshi bubakiwe n'abantu bo hanze, ugasanga abagenzi biwe nibo bamuhanura, nyina wiwe nibo muhanura, abo bakuranye, abo biganye, abakorege bo kwishuri nibo bamuhanura. Ntabwo ukwiye kumvira inama zivuye hanze. Ibitabo bivuga neza yuko umuryango ni umuzingi uhese uwugaye, ugomba kubamo umugore n'umugabo, n'Imana ubwawe aribagira inama. Kirazira ko mwiza mu wundi muntu ngo namubwiye ngo ivyanje, ngo namubwiye ngo mabukwe, ngo namubwiye data bukwe, uri kurisamburira ko nk'impene. Amabanga yanyu yo mu rugo agomba kuguma mu rugo, ibikunaniye bibwira Imana. Imana n'umutabazi mwiza, Imana izokugira inama, Imana izoguhanura, Imana izokugira inzira nziza wofata. Ariko ntugende kwikura ko gahuzu ugenda kubwira abantu bo hanze ivy'umugabo wawe, ivy'abana bawe. Tugomba rero kubaka ingo nziza. Imana yashatse ko urugo rubamo umunezero, Imana yashatse ko urugo rubamo amahoro. Ivyo byose ni jewe nawe tugomba kubigiramwo uruhara. Mu gitabo bita Inseparable baravuze ngo umwe akwiye guhinduka, uwakwiye guhinduka ni jewe ni wewe. Reka Imana ize kugira ingo nziza, dukora amatati mu rugo mu izina rya Yesu.